Ah, merci. Merci Chris. C'est uraberewe cyane gose. Bishimye kubabona. Merci. Kama nukuri mfite novuga ati mfite amakuru meza. Niko byo kurigera navuze uyu munsi nyene mubona ngaho kariho nzobivuga. Ibiki Kumutagabwira ubwo. Nivyo munezero. Tubwire turuhuke. Tubwire mutekane ndababwira. Kwanza sinababwira kandi ndabereke. Ça yo estime bamfashe kunezerwa ngwa uramutaye Ashi no mwanyibagiwe nanje aricyo nabazaniye amakuru n'ukuri muranyibagiwe aricyo nabazaniye amakuru turuye imana neturira ku ngoma abavyeyi rero mama wawe wewe ntiyagomba no kuva ngaha iyo bafatanye rero na mama wawe abumva umenga bageze muri paradisi muri Imana ishimwe ukuntu bahora bajyana ndetse nanzi ko boza bahurira ngaha baje kuturamutsa bakundana ukuri aho ariko rero Imana yadukoreye agashoferi nzoyishima ari rero gukora mariage umwasi wacu afunzwe atakintu kimwe ashobora kugira uwundi nawe yaromotse nyene burundu bingera Imana umva ijambo ry'Imana ngo bazokubanya ariko ntibazokunesha kandi akavuga ngo bazoza baciye mu nzira imwe ariko bazonga baciye mu nzira imwe sava amakuru bien chérie meze neza zina rya Yesu uri Imana nziza uri Imana nzima ndashaka kubona icyo wavuze ndashaka kubona icyo wavuganye nanje mu izina rya Yesu imbaraga zikuzimu zitsindwe imbaraga z'abarozi zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti shindo katika jina la Yesu Kristo tsindwa mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko byagenze nabo barapfuye bahangayika nawe uzoce wisukishe jo reka mbe ndaruhuka shaho bibaza yuko dukora nzosuka neza sinashobora kuguma ndawusokoza ubona ko tuguma twifitiye abashitsi mwanya wose sha Imana tugire neza kandi hari ikintu kimwe nabonye burya ibigeragezo ukuntu bizari byinshi canke intambara umuntu agwana mu buzima ukuntu izari nini iradetermina canke irerekana umugisha uri imbere yiwe bisigura ko satani aba yabonye kijya kintu kiri imbere yawe akaca agerageza kukigwanya ko yabona ko ari ikintu gikomeye erega niko nintahe iba nziza iba nini nyene itajyo none warabonye umuntu ashobora kugera ahantu atsinda intambara ngo avuga ati genda umuntu akomeye ataciye mu bikomeye bibaye bitoyi nawe ntukomera jewe ndafise nkaye mu mutima wanje bizere kuzokomeza abandi ashe nzobabwira utazumva ntazobashaka kubumva urazi impamvu hajya Imana ikomeza umuntu kugira ngo muranyihanganira nasanze ujya gugurisha ndi akari mu bashitsi mu bageni pito bashitsi benshi rero wumva mabashira abantu ashaka Kajeneza yavyibushe kare komisi ngahe urabaka ko twasukanga werene niwe kokwira rego sigawe nduta ahubwo ni barongora bashinga ngo uzocungana n'inzu yose asha ariko kameme nyene bitegerezwa guhinduka nawe urampangayika ndi umwe ariko ndafise unyitaho kandi agufashe neza dufatanye neza hama kuvyukuri ndabona mwishimye cyane gose nanje nimbuye neza vraiment ndishimye cyane gose kubona mwishimye uno munezero twawuharaniye igihe kinini yego n'ukuri gusa ndababonye ko mwishimye cyane uko ibihe twatuvuyemo n'ukuri reka haleluya shimye izina ryawe kuko uri Imana itabesha shimye izina ryawe kuko uri Imana idakoze isoni shimye izina ryawe kuko uri Imana y'umwizigirwa shimye izina ryawe kuko uri nteturuye Imana itanyimana simba nkibi itakwima yaratwimana twagwanye urugamba rukomeye yaratwimye abasi bacu kuri tere nye n'imitwe ni wewe kandi ndakwizera
Yo nibanze ku mufuko. Wavu vyisu. Iba yitagute. Niyo kwa mpaye kanzu ngene ndayambaye y'abisilamu. Ubu nzongera nambaye iki? Tekana. Iyi iniyo gushira imbere umujya uyicumita imbere umuryango muri saro iwiwe. Imbere y'icumba ciwe muri saro. Yagiye akoreye mu. Hashiyireri. Ni rutura ni ma. Pananeza. None warayipimira gukwiye? Nta kibazo twara gusa. None si kugira gusa ngo umutukore hari kindi? Sawa. Iyi nayo ni soutien. Uzoshira imbere y'icumba ciwe kugira ngo ndabizi neza ko atazokwinjira umwanya wa office. Twagwanye urugamba rukomeye ariko Imana ishimwe n'umunezero niwo twaharanira. Niwo twaharanira kandi umunezero nyene nuno mugisha twaronze niwo Satani yagwanye. Urazije buryo bwa mbere nafise ubwoba bwo gutakaza umugenzi wanje estime. Ariko mbonye umunezero mu office cyangwa n'umugenzi bwiye ko bwari gusa imbere yanje pare wa fake. Pare wa fake. Ese ni atari bravo. Muri kubinyibutsa. Ariko turazwa. Nukuri. Urazi naringira yuko wewe nakira muzombona muzomera umuto. Bari kuzanga hano kuri. Oya, hajya Imana ni nziza yarakosoye. Muri rya dote Imana yarakosoye. Kandi idakosora na musiba. Reka ngo we sinzi yo mbandire mbese mabarara arayirwa rakubita karara kubita. Vuga none kubera iki kweri utananye itakumye wowe ntebe. Kuvyukuri bijya nta na kimwe narinzi. Naringira ko ari ibintu biri seriye navuga ati mugenzi waje agomba hinduke. Ariko sense ko bivuza kumera kujya kora. Gusa nanifise amakuru. Nabaye ujya munsi. Uzi ko utigeze utubwira ingene ibyabaye. Estime yarakubiswe. Oyaye. Mubwira amakuru mwiza murongo. Tuyahawe nani. Uryo mugo wamwiye gati dufashanye. Reka na ujya muntu nabwo ari umuntu. Yamuye iryo kopi. Estime muri bizungu. Yakubise nk'ijye yakubise. Reka mwese ho mwari. Aho warakubise. Wow. Umugenzi w'umwishaye. Sishaka kugira umugenzi nkawe. Wamwicinye. Kandi rujya mu nywa murashe. Yes. Amasi. Shakwemecha. Cyane yakubise. Estime. Niho yari ndavuga ko nkunda kwe. Ariko ikintu kubwira. Yaba bakunda gukubita. My wife. Ariko hage bubaza ko nagutelefoniye bimeze gute. Ariko ndakubitwa. Entreta, Scheilla aje a telefone. Je narumva yuko uburyo ari karavuga. Hategerezwa kuba hari afise ikibazo. Gusa nca ndapanika ndimva ati mana yanje n'umugore yasaze. Ariko umuriza ntagucire mu ijambo. Ikofi we yarakubiswe. Sana Yesu nigeze ari kubitwa. Reka. Nuko kwimana. Yesu dihorere. Yesu dihorere. Umuriza ko nzazara kubwira ikintu principal cyakinzanye. Ujya munsi hari umuntu twatu hagiye yari yarashwe. Sa? Yego nuko umuntu yarashwe. Amajabere. Aho twamufatiye estime inyuma yaho twasanze aryamye hasi yarashwe. Muga hajya hari abantu babiri gusa. Yasaguye. Uwo mutipe yari muto w'inzobe nkenya. Kuko jewe ahantu narindi hari estime niyo muhungu yandokoye na jewe gusa. Sinakubwiye ko hari umuntu yandekuye akamfungura kugira ngo ashobore kwiruka. Narabikubwiye ego niwe bari bafashanije kuntwara gusa sinzi ko ari we nimba atari umuntu yabikuyemo. Ashobora kuba ujya yankije. Ikintu twaciye tumufasha twaciye tumutwara mu bitaro kandi jeje nyine namutwaye. Uko nibaza twogenda mukamuraba mukamenya kariyo. Just enjoy. Bakubwire Chris, si réellement ari umuntu ashobora kuba yararashwe akaraswa ariko arazira Scheilla, bisobanure yuko yapfuye cyane bamurashe mu gishingo cha madamu wanje. None ugomba ko bigenda. Bakubwire ahubwo ntegere n'ibindi bintu. Wewe namba witegura namba tugende tuje kuraba umuntu uko agihenda. Nibyo nagira gushikira. None dusanze ari we ivyo turemeye tumaze gushika d'abord. Ahubwo namba witegura namba tugenda uko
je mbona ahubwo twogenda Mwende basintorisha koshe nzi ko sinogenda kunyene. sawa Scheilla gerageza kunyaruka tujye kumbe estime sha yarabaye umwicanyi nyene neza na neza arabishingira intahe kuri muziki sibyo kuvuga byose Scheilla nyaruka tugende none undi wa muntu nabagiye twatoje byo barashye Cyenda mumenye. niwe Eh. nari bimenye gusa kari kira niyo twasanze hano Shobora niwe yaje kumbona. Niwe yanterefone. Cyenda sohoka cyangwa muri taxi barahereza nesti. Rero maze kumushikana hariya sinzi ibyo bapfuye hama nyene baramera nk'abashwana gato y'uko amahera hama mu nyuma uyu aca arambaza ko tuzina investment rero mubwira cyane ko ndashaka kuvanga mu by'urukundo macara nturokeje je nasize bariko barasara sinari nzi yuko byagenze none basinye gutanga bakubwira gute nkuko nyine mubibona ariko ameze nabi cyane n'abaganga ntibazi ko ashobora gukira cyangwa kwibuka sa rero ku by'ukuri ni urugondo rw'Imana gusa gusambirwa ngaho ejo reka maze kuganira dogiteri numva uko umuganga yatubwira kuko urabona ameze nabi cyane rwose Shobora ko umuserumu yareze ingano bo bayuga Nikorekana wako. Aziko niwe yanyuruje. Yaranyuruje niwe yanyuruje. Burya telefone nitavye niwe yarampamagara. uko biri kose n'umuntu w'umuhanzi bipahe ko ashobora kuba yinjiye mu bintu atazi Ariko baratera inyama jawe. Narumvise ko uyu yambwira ngo je naje nje kuri affaire y'amahera gusa mu bintu by'urukundo maze kumubwira request mututsi nani. voilà birumvikana ariko estime ntigeze amubwira ibyo bagiye n'ibyo ari byo Ariko nabanza ko sa Hanson Scheilla twari yantelefone. Nyankuye mbwira. Taxi nuri manyurijemo niyo bafatiyemo na estime baranyurutse. Uyu munsi simba ndiho nanje. Scheilla uko biri kose ukwiye kuvuga ko namba ari we ashobora kurokora ubuzima bwawe none ntubona yuko iyo we ataraswa ntubona yuko wowe utari kuva mu maboko ya estime n'umuntu birashoboka akaba umutangaza nka estime ariko yinjiye muri affaire atazi estime ujya n'umunyamitwe ni igikoko ategerezwa kuba yaramuhenze amushyira mu bintu atazi ibyo ari byo niyo mpamvu atemeye guhemuka ariko uko biri kose urumva yuko Imana yamukoresheje none ntubona yuko kuno kuntu bamurashe mu bisanzwe yagiye mu gishingo cawe Scheilla uno muntu dutegerezwa kwiruka uburyo bwose bushoboka tumutabarize Dusubira mu mubiri. mva nkubwire umuntu yemeye kwitanga iyo uno muntu atemera kwitangira mariage twari kuyikora Ariko nibyo. Erega we nuko atari waruwe. Bazi estime wamengo ni ngwe yasaze. Iyo ntahakura uyu ntahabonwa n'uyu simba nkiriho byo. Gusa icyo namukundiye nawe Imana imbabarire sinabivuga ngo nakoma. Amaze kumenya yuko harimo ibintu by'urukundo yarase kwivanga. Yaremeye araheba amahera bari bafitanye na estime arampingira ashira inyuma yiwe burya urusoro wa estime yarashaho gufata iyo rudafata uyu rwafata jewe aho nye stop Emma no just no haba mpangayikira urukundo bro wira amafaranga ufise yo kundiha wewe Emma nushaka amafaranga wewe stop ndarekura ndayifise Aimablue voilà mu bisanzwe biraboneka ko uno muntu yaje muri affaire atazi estime y'igikoko yarakoreshejwe n'Imana kandi kuri jewe numva ntoronka nico ndamwa kugira ngo ndamushimire rero ico numva ikintu nokora malheureusement nuko batubwiye yuko na leta yiwe ntawuziko azokira
ariko uko biri kose ntegerezwa gukora ibishoboka tuca tubaza abaganga icokorwa kandi na hano hantu hari ifo kuraba yuko ariko arakurikiranwa neza. Reka turindire twumve icyo tubwiye. Ani usingizi wangu. Good. Sawa. Kuba umujyana umwanya wose nasize wicaye akanya nyene itiro nyene gagiye gutwara rega nawe matumanye ndaguhamagara. Chelsea sina nakumvise. Bagwa Aya, meze neza gusenga nyene gusenga. Sinzi gituma. bawe ni bagwaye nakuja kwa muganga hakika. Meze neza. Mugano musema ndandanje mererwa nabi nzogenda kwa muganga. Wafunguye umwe Cyane. sa Umvase sema nagenda kumugomba kwita. reza n'ibikiri si yanda kutegurira umulete bro jeje nyene ndigira mu gikoni umva mubwiye jeje nyene ndigira mu gikoni nta mukozi ntuma nta muntu numwe ntuma se mwame kivaka tarisa ni naona bikunaniye ukibyo mama canke ibyo byitezwe n'umugabo aho ni umuntu binaniye Nanje ngeragereza. reka nyarutsa ahubwo bro Scheilla. Uriko urava musafiri ngo nta na kimwe umviriza bino bintu birisema Scheilla ifu kuja kwa muganga aho ushushe Namahoro. Ego. Nifuza ko natonda ryari none. Nta kibazo n'ukuri nzobafasha. Siko ndakuvugana n'umugabo nta kibazo nibaza ko biragenda neza. Ego nzoba mpari tuzovugana byose nta kibazo. Murakoze cyane umunsi mwiza. Ndagutura ku kazi hamwe na depoje. Também não vou demorar. No curiri, eu ainda vou xerife, porque não estou demorar. Ainda vou xerife. Vamos ver como vai você. Sa? Urabi biri mana ari nziza, ibintu byose bitondeka ku murongo. Ubu rero aka kanya nyene ibyo uje gukora byowenze. Kimwe ku kindi. Ikintu kimwe cyose ku kindi Imana iragitondeka. Ubwo rero bambwiye yuko nshobora gukorera mu Burundi. Nico tunabwiye ndavugana n'umugabo nibaza. Sa. Amakuru yose tuzayaronka landi mugabo barambwiye ko probability nini ariko nshobora kudakorera bwabo. Yes. Urabyemeye? Hari umuntu wakwamwigisha kugana gutya. Urazi icyo nkugira hajya haba depoje. N'abantu batagora bahemba neza. En plus igihugu kenshi bakunda kuja gukorera ni US, United States of America. Ubu rero ugira mu diaspora tubaha Mu diaspora mana yanje. inshoza kuja kwa muganga we ndazigiza Niyo mlete ya mabana ingia jani batani jani shore. Mumba. Kanya ni wakutuma kingine sasa na mwili. kuya nakueleze neza urukuta aracahemba ameze neza ariko dufungura neza
ukujya munsi muri kwanga ko nabwiye ndi kuvuga n'umugabo urumva basanze kayi bimeze nabi cyane rwose urazi rero hano ikintu dukwiye gukora reka dusabe bamukontorore hanyuma bamutransfere jewe aka kanya nyene ngira ntangure kurondera ahantu bashobora kumuvura sinshobora kwemera yuko uno muntu yemeye gusiga ubuzima bwiwe kubw'umugore wanje nawe yopfa mucyo nyine atakintu na kimwe ndamufashije ndumva ndi nkashimye ikomeye ibyo uvuze nibyo ariko bisaba uburyo bwinshi amubwire abarundi barayamaze ngo amagara aruta amajana hanyuma ikindi kintu naco ifeza n'izahabu byose ni iby'Imana ino Mana dukorera ntishobora kwemera ko dukorwa n'isoni ikibazo mwe niki itegerezwa ko intervena Chris humura Yesu aracari ku ngoma biragenda neza reka ndabukunda yego Allo oya sha namaze kuvayo yo none ko nakubwiye ko nsanga ku kazi namaze gutaha vraiment oya singaruka vraiment wihangane turatubona neza karibu se ça va mais c'est bien ari nshaka nganga ica kandi makuru rero sawa yagenze uko yagenze neza kwa ku kazi kazi ni bon bari none wari ni birabi